ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi b'ihiganiro warubizi. Mu higaniro warubizi uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku vyaranze uwahoze arongoye igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Bwana Mobutu Sese Seko Kukungubendu wa Zabanga. Yatwaye igihugu ca Zaire cahora ari Congo Belge kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997, nukuvuga imyaka irenga 30. Yabaye umukuru w'igihugu inyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kasavubu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Mobutu yari afise agakofero yama yambara kari gakozwe mu rusato rw'ingwe, nico gituma yari yitaziriye ingwe Leopard mu rurimi rw'igifaransa. Ibindi mu vyaranze Mobutu ni muri iki kiganiro. Ndabahaye ikaze, ariko ndabasaba kufyonda kuri subscribe kugira ngo mube abambere kuronka ibiganiro vyacu, mwongere mufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Jewe ndi Isidori Habonimana, nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Mobutu Sese Seko Kukungubendu wa Zabanga, neza na neza izina ryiwe ry'amavuka ni Joseph Desire Mobutu. Iyo zina yarihinduye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Icatumye yarihindura uraza kucumva muri iki kiganiro. Yavutse ku igenekerezo rya 14 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1930. Avukira ahitwa Irisara mu gihugu ca Congo Belge. Se wiwe yitwa Alberique Dubiman, yakora akazi ko mu gikoni. Ivyerekeye nyina wiwe nta makuru neza na neza ahari. Se yakorera umucamanza w'umuzungu, yabaho nyene Irisara ahari havukiye Mobutu. Mobutu yabuze se mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1938. Ico gihe yari afise imyaka 8 y'amavuka. Yaciye aja kurererwa kwa sekuru na inarume. Ivy'ubumenyi yabibandanirije ku mashure y'abamisionari b'abakatolika gushikaho aronka urupapuro rw'umutsindo rw'umunyamabanga ajeje ivy'ubutunzi, secrétaire comptable mu rurimi rw'igifaransa. Mobutu imyaka 20 y'amavuka aja kwiyandikisha muri FP Force Publique, cari gisirikare cakora ibikorwa byo gucungera umutekano w'igihugu ca Kongo mu gisagara ca Luluwamburu, cahindutse Kananga y'ubu, kiri hagati mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Inyuma y'umwaka umwe gusa, imyaka 23 y'amavuka, bivanye nuko yari incabwenge, baca bamutwara mu biro bikuru vya gisirikare i Leopoldville mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1955, afise imyaka 25 y'amavuka, aca yubakana na Maria Antoinette. Uwo mwigeme akaba yari afise imyaka itarenga 14 y'amavuka. Bavyaranye abana 9. Iruhande ya Antoinette yarubakanye kandi n'uwundi mupfasoni yitwa Bobby Ladawa. Ubu nawe bavyarana abana bagera kuri 4. Hambavu y'ivyo ngo yari afitaniye imigenderanire n'abandi bagore, mbere ngo yoba yari afise abana ku ruhande bagera kuri 21. Inyuma y'ivyigwa vya gisirikare yahejeje ari ku rwego rw'igisongerezi mu ntwazangabo, yaciye aja mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 akora mu kinyamakuru co mu gisagara ci Leopoldville citwa L'Avenir mu rurimi rw'igifaransa. Iruhande y'ivyo yarakorera mu ibanga ibinyamakuru vyagwanya abazungu, naho mbere yahavuye amenyanira na Patrice Lumumba yaharaniye intahe yo kwikukira kwa Kongo. Uwo mwuga yarawukunze kuko yaciye yiyandikisha mu ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru i Bruxelles mu Bubirigi. Ni navyo vyatumye yurira indege ku ncuro ya mbere agiye i Bruxelles mu nama y'ibimenyesha amakuru. Muri ico gisagara yarahamaze iminsi itari mike. Ico gihe yariko anonosora inyigisho z'umwuga wo kumenyesha amakuru.
mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 ubona ko bari bamaze kumenyana na Patrice Lumumba yararongoye umugambwe waharanira ukwikukira kwa Kongo Mouvement National Congolais. Muri uwo mwaka nyene muri ndamukiza Patrice Lumumba aca mugenda kurongora intumwa z'umugambwe MNC mu biganiro mu gisagara ca Bruxelles mu Bubirigi vyari bigamije kurabira hamwe ukugene igihugu ca Congo Belge coronka intahe y'ukwikukira. Yari kumwe n'uwitwa Antoine Kiwewa. Mobutu Sese Seko Kukungu Bendu wa Zabanga amaze kuja muri ivyo biganiro acaboneraho akaryo ko kwinjira mu mugambwe MNC Mouvement National Congolais warurongowe na Patrice Lumumba. Kwa 30 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 Congo Leopoldville ironka intahe y'ukwikukira. Joseph Kasavubu abo mukuru w'igihugu nayo Patrice Lumumba abo mushikiranganje wa mbere. Joseph Desire Mobutu nawe aba umunyamabanga wa leta. Mobutu acatangura kwerekana ubwenge bwiwe. Aha yatanguye kuryosha makungu aragiranira imigenderanire myiza n'Ubufaransa, Ububirigi eka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mubano mwiza n'ibindi bihugu vya Buraya n'ahandi niwo watumye igihe ahiritse ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 amakungu amushigikira. Inyuma y'ijambo ry'umwami w'umuzungu yaramuswa igihugu Baudouin aho yavuga agabisha waragiye kuba umukuru w'igihugu Joseph Kasavubu. Iryo jambo ryarababaje Patrice Emery Lumumba gushikaho arenga ku vyari vyateguwe ariha ijambo aramwishura. Yagize ati ndugure twamugina. Iyi ntahe yo kwikukira y'igihugu ca Kongo itangaje uyu munsi ibonetse biciye mu mwumvikano hagati y'igihugu c'Ububirigi n'igihugu ca Kongo. Nta munyagihugu wa Kongo azibagira ko ari bikorwa vy'urugamba ariko hatarinze guseseka amaraso. Iyi ntambwe tuyakiranye akanyamuneza ntangere ndugaye twamugina. Ariko nubwo hari hahejeje kuboneka intahe yo kwikukira ntivyabujije ko haduka indyane hagati y'aba n'abariya. Ati gute? Kwigenekerezo rya 11 mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 inyuma y'indwi nka zibiri gusa Moyizi Combe ashigikiwe n'abacukura ubutare ikatanga Union Miniere diho Katanga yaciye atangaza ukwikukira kw'akarere ka Katanga. Mbere acasaba ko Ububirigi bwo mufasha mu vy'igisirikare. Ubwo nyene Albert Karonji ati natanzwe. Acatangaza nawe ko ari uwo mwami w'ubwoko bw'ababaruba bo mu manuko bwa Kasai, Side Kasai. Gutyo Kongo iba yiciyemwo ibice. Umwe ati jewe ntwara Kongo, uwundi ati nanje ntwara akarere ka Katanga, uwundi ati Kasai. Akajagari kaba karatanguye. Ico gihe nuwari yaharaniye intahe yo kwikukira Patrice Lumumba arabura ico afata n'ico areka. Nkuko bayamaze bati ubwiza bw'inka no kubimwe kubera ko Mobutu ariwe yari afise ubumenyi mu vya gisirikare. Ubwo nyene Patrice Emery Lumumba aca mu ipete ya colonel amugenda kurongora ibiro bikuru vya gisirikare chef d'état major. Mu nyuma amugena kuba ujejwe ibibazo byo kugarukana amahoro mu gihugu. Muri uwo mwaka nyene n'ivyahuha bica birahuka. Haduka ukutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu Kasavubu n'umushikiranganje wa mbere Patrice Lumumba. Kasavubu acafata ingingo yo gukura Patrice Lumumba wa 5 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Patrice Lumumba nawe ati nanje ndagukura. Ikibazo kirabura inyishu, umwe wese ashaka gukura uwundi. Wa mugani ngo intambara y'ibihori inezereza ibisiga. Mobutu ati buzirenda bwirira. Acafata ibintu mu minwe kugira ngo arabe ko yohuza izo mpande zibiri. Aca yikora ku banyeshure bari mu makaminuza yo hanze. Acashinga ishure ry'abakomiseri bajejwe gutwara igihugu mu kurindira ko umutekano ugaruka mu gihugu. Urumva ko ukutumvikana kwari gukomeye hagati ya Kasavubu, Patrice Lumumba, Combe eka na Karonji. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 Mobutu yagiriza Patrice Lumumba kwifatanya n'intwaro za communiste hari mu ntumbero yo gushaka kwikundwa kaza ku banyamerika. Yariko arondera abazomufasha gushika ku butegetsi kuko Mobutu yari afise umugambi wo kurongora igihugu. Patrice Lumumba agerageza guhunga ariko arafatwa baca bamuta mu mvuto. Ico gihe ari mu gasho arakubagurwa cyane. Bidatevye baca bamurungika kwa Moyizi Combe. Bwari uburyo bwa Mobutu
Mobutu bwo gushaka ko Patrice agandagurwa yarazi ko Combe na Patrice Lumumba bankana urunuka kandi yarazi ko Combe niyamubona atazoreka kumugandagura. Buno nyene ashitse Katanga kwigenekerezo rya 17 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 inkuru mbi irasamirana ku maradiyo ko Patrice Lumumba yagandagu. Nyuma y'iryo gandagurwa rya Patrice Lumumba intambara z'abari bamushigikiye ziraduka. Mobutu acashigikirwa n'abanyamerika maze izo ntambara zirahagarara. Kwigenekerezo rya 24 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 Joseph Desire Mobutu acahiri ku butegetsi bwa Kasavubu atangaza ko ari wabaye umukuru w'igihugu. Imbere yaho gato yari yamaze gusimbira kw'ipete ya Lieutenant General. Muri rusangi iryo hirikwa ry'ubutegetsi yakiriwe neza n'abanyagihugu kuko vyaboneka kwaje gusubiza ibintu mu buryo. Abanyeshure bo mu makaminuza baramushigikira, eka n'amakungu nk'igihugu c'Ubufaransa na leta zunze ubumwe za Amerika bafata iya mbere mu kwemera ko Mobutu ari umukuru w'igihugu. Mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 Mobutu acahindura izina y'umugwa mukuru, kare wahora ari Leopoldville maze uhinduka Kinshasa. Inyuma yaho kugira ngo yerekane ko ari gihangange giteye ubwoba yakoranije abanyagihugu acabamba yongera gandagura ku mugaragaro wahora ari umushikiranganje wa mbere Evariste Kimba nabo bari kumwe nka Jerome Ani, Alexandre Mahamba na Emmanuel Bamba. Abo bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ubwo bubisha bwarabandanije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 igihe uwitwa Pierre Murere yari yahoze arongoye umugugwana yaciribwa igihano cyo kwicwa. Ni nyuma y'urubanza yarahejeje guciribwa yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukungu Bendu wa Zabanga. Ariko ngaha Pierre Murere yarahungutse avuye muri Congo Brazzaville. Inyuma yaho umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Justin Bomboko amwemereye ko ahungutse azocagirirwa ikigongo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 Mobutu agandagura abanyeshure bariko berekana kababaro. Ibiziga vyabo vyahambwe mu binogo rusangi. Abandi 12 baserukira abandi barafatwa bahanishwa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Aca yugara kaminuza ikiringo c'umwaka umwe, afata abanyeshure bagera ku 2,000 bari biyandikishije muri iyo kaminuza abatwara mu gisirikare kugira ngo abahe ico yita indero ku buryo batosubiye kugorana. Eka n'inyuma y'igandagurwa rya Pierre Murere n'abandi bose batavuga rumwe barishwe, abenshi batabwa mu ruzi Zaire, Fleuve Zaire. Mu ntango y'imyaka ya 70 avuye mu rugendo ku mugabane wa Aziya, Mobutu yashitse ashiraho umugenzo wo kuza baramuririmba uko bukeye uko bwije. Aca yihipete ya Marshal. Muri uwo mwaka nyene acahindura umugambwe MNC Mouvement National Congolais awuhindura MPR Mouvement Populaire de la Révolution. Umuntu wese wo mu gihugu ca Congo yabwirizwa kuwinjira. Mu vy'ubutunzi ibintu byose vyari mu minwe y'abazungu arabibaka. Icukugwa ry'ubutare muri Katanga niyo miniere diho Katanga ararihagarika. Muri make yagize ati ndugure Rwamugina, abazungu ndabakuye umukate mu kanwa, ndugaye Rwamugina. Ivyo nivyo vyatumye mu nyuma habugwanko hagati ya Mobutu n'ababirigi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967 acahindura amafaranga ashiraho amazayire. Muri uwo mwaka nyene Combe acatanguza intambara mu buseruko bwa Kongo. Abagwana ico gihe barigarurira akarere ka Bukavu kugira ngo atsinde iyo ntambara. Mobutu yikoze ku bacangero nibo baje kumufasha. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 vyasa nkuko yagarukanye umutekano mu gihugu. Nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 azana politike yavuga ko ariye gukundisha abantu igihugu. Kwa 27 gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 ibiro bikuru vya politike vy'umugambwe bitangaza ko igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gihinduwe izina kigiye kwitwa Zaire. Eka iryo zina acagita uruzi rwahora ari Kongo, Fleuve Congo ruhinduka Fleuve Zaire.
ururirimbo ruhayagiza igihugu co kimwe n'idarapo ry'igihugu arabihindura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Joseph Desire Mobutu ategeka ko ata muntu asubira kwitwa izina mvamakungu. Amatazirano yose aravaho, maze ahari bitazirano vyasaba ko haja izina rikomoka mu gihugu canke muri Afrika gusa. Nawe nyene ubwiwe yazina ry'itazirano Joseph Desire acarariheba, yiyita Mobutu Sese Seko Kuku Ngubendu wa Zabanga. Amajambo y'igifaransa monsieur na madame arakugwaho, maze umuntu akitwa umunyagihugu gusa. Ikoti mvamahanga zirakugwaho, hari hemewe gusa ikoti ya abakosti, benshi bavuga ngo ni bakosi, iyo nayo akaba ariyo yambara, nta costume yambara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 abasoda b'Ikatanga bashigikiwe na Angola batera mu karere ka Shaba. Ico gihe Mobutu yatabawe n'inguvu z'abanyafrika barongowe na Maroc. Vyahereye aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978 abagwanyi bongeye gutera Shaba. Ico gihe Mobutu yahakuwe n'abagenzi bo hanze nk'abafaransa n'abanyamerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 bivanye n'izo ntambara z'urucavanako ubutunzi bw'igihugu burahungabana, inzara iratera muri Zaire, abantu barabura ico bafungura. Ariko mu myaka ya mbere intwaro yiwe yarashimagizwa n'amakungu, na cane abanyamerika n'abafaransa. Ico gihe mbere igihugu ca Zaire cafatwa nk'icitegererezo muri Afrika. Mobutu Sese Seko Kuku Ngubendu wa Zabanga ivyiwe vyagiye kuyangara guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 igihe abari bashigikiye Patrice Lumumba bari bahunze maze bahagaruka gutera Zaire. Ico gihe aratabaza amakungu arabura numwe. Mobutu Sese Seko Kuku Ngubendu wa Zabanga yitavye Imana kw'igenekerezo rya ndwi Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 mu gihugu ca Maroc ahitwa Rabat, ahitanywe na kanseri.